inama nshinga amateka na nkenguza amateka zizosubizwa ububasha bwo kubogoza umukuru w'igihugu na leta mu gihe bahemukiye igihugu n'abene gihugu. No kuvuga ko aya masaha tuvugana inama nshinga amateka na nkenguza amateka nta burenganzira bafise bwo kubogoza umukuru w'igihugu mu gihe yahemukiye abarundi, ariko umukuru w'igihugu arashobora gufuta inama nshinga amateka. Mukumva ko inama nshinga amateka iriho ubu nta ngingo yaba uyu mujwi wa CVR yaba CNTB n'aba ombudsman y'urwego ombudsman ntibakora. Ingorane zihari hagukora akazi babajejwe bihutira gutonda ajya kuri permanence mu kigo ya CNDD-FDD niho bakura amategeko, niho babwira bakura amabwizo y'ibyo baje gukora, ariko unyanye n'amategeko. Ibyo tsokwitira murazi ko uri kuratembera uzora nakana gafise imyaka 2 ngo nigiswi cy'inkona. Ibyo biswi by'inkona rero duzazuca tubifuta n'usura kubaho. Muri Frodebo nta biswi by'isake twashize muri Frodebo siko bihari. Ibyo rero umunsi twashitse hariya nta muntu ashobora gukura bamwita ngo igiswi cy'inkona n'ibishoboka, kandi ari umuntu ari igiswi cy'inkona kiba umuntu babyumva bishoboka. Ibyo tuzoja muririmbyi nta kintu kiryoshe ngo gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Kumva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering yo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya 6 hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Nagomba rero n'ugurure icese ntangure kubashikiriza imigambi runani Burundi bwa bose tuzokoresha nimwadushikana mu nama nshinga amateka duhejeje gutsinda amatora. Umugambi wa mbere kubijanye mu gisata ca politiki twiyumviriye no mugambi ujanye no gusubirira umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi. Uwo ni umugambi wa mbere w'urunani gusubirira CNDD-FDD. Umugambi wa kabiri twiyumviriye ko dutsinze amatora azoca twihutira kunagura inzego zijejwe gucungera amahoro n'umutekano ku buryo izo nzego zitazosura kurangamo amacakubiri canke se ngo zitirirwe ubwoko canke zitirirwe intara. No kuvuga ko dushaka inzego zicungera umutekano z'abarundi bose koko mbere bafise ubumenyi bakongera bakagira ubuhinga n'uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kurangura akazi kabo. Uri mu mugambi wa kabiri. Umugambi ugira 3 twiyemeje gusubiza ijambo umunyagihugu akagira iteka rimukwiye koko hatisunze ubwoko bwiwe cyane amavuko yiwe cyane umugambwe avamo, kandi tugashaka ko umunyagihugu yubahirizwa atawufungwa atawangazwa cyane se ngo ahohoterwe yicirwe ubusa. Turacari mu gisata ca politike. Ubugira 4 twabonye ko dushobora gukomeza intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora ateguwe neza atabusuma cyane iterabwoba ubayeho. Uri mugambi wacu ugira 4
nabivuze neza ko twiyemeje intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi, ni ukuvuga ko hazozaba amatora meza atarangwamo ubusuma ubwo turiko turabona mwaya matora ariko arategurwa. Nimwatwizera rero n'abarundi bakatwizera, ico tuzogishira mu ngiro. Ugira gatanu, urunani bundi bwa wose ni rwatorwa, tuzoshiraho urwego rw'ubutungane rwubahiriza agateka umurundi wari wese, mbere umurundi agashobora kwigenga agakora icyo ashaka yidegembya. Kandi tuzobaha uburyo bukomeye cyane, hakurya umukuru w'igihugu afise uburyo n'inama nshingamateka, niho urwo rwego rushobora gukora neza rwigenga atarutera igitsuru. Ugira gatandatu, tuzokomeza umurwi ujejwe kunywanisha no gusubizamwe abarundi kugira ngo ibyasha igihugu cacu bimenyekane neza. Mwese murazi ko igihugu cacu cyagiye kiramamo amabi menshi, mugabo ujya mu rwi ujejwe ukunywanisha no gusubiza hamwe abarundi, mwese murazi ko ari igikoresho cy'umugambwe CNDD-FDD. Twebwe rero mu runani rwa bose, umunsi twashikiriye inama nshingamateka bizosubirwamo, ni ukuvuga ko dushaka ko abarundi bamenye ibyashikiye igihugu cacu kuva Burundi bubaho gushika uno munsi. Murabona ko abantu bose baguma bidoga batana mu mwikomo, bamwe bavuga 22 abandi 93. Ivyo nibyo dushaka kuvana ko bimuziro, byandikwe bimenyekane, bijya habona abone bagume bikekana, tubirandurane n'umuzi n'izose kugaruka. Ubugirindwi, tuzoca tunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu, na cane cane muri kano karere duherereyemo. Mwese murazi ko muri aka karere duherereyemo hari igihugu kucinjiramo ari umuziro, arico bita igihugu cy'u Rwanda. Twebwe umunani rwa bose tugatorwa iyo migenderanire, mbere zijya mbibe tuca tuzugurura, tuca tutangura ibiganiro kugira ngo Uburundi n'u Rwanda bisubize hamwe, kuko twe mu runani cyo twiyemeje nuko atamwasi n'umwe tugira, ibintu byose bica mu biganiro. Tuca rero twihutira kurondera ico gihugu kugira ngo dusubize hamwe imbibe zuguruye. Ikindi duca kwihutira gukora, tuzoca dufungura abantu bose bafungiwe ubusa bazira ibyiyumviro byabo, bose bazoborekurwa atakirinze gusa. Mwese murazi ko hari abantu benshi bafunzwe bazira ubusa, hajya mu mpimba n'uw'iby'igitoki n'uw'ibye ipapayi bose usanga bavundiye hajya bafungwa rero bazira ubusa, byose tubafungura. Tutibagiwe imfungwa za politiki ziruzuye, hari abafunze ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015, bariyo benshi cyane, ari urwaruka, ari abapfasoni n'abashingana imbere n'abasoda. Hari abasoda rero bafunzwe bavuga ko bashatse gutembagaza intwaro. Iyo ntwaro rero mu mwaka wa 2015 ntiyari yubahirije amategeko, barenze kwibwirizwa shingiro, nuvuga ko bafungiye ubusa. Nimwatwizera mukadutora rero nabo nyene bazoca bafungurwa, kuko natwebwe mu runani turemeza ko bazize ubusa ko kijya kiringo nitwaye ducikiye. Ikindi uzoca twihutira no gutahukana impunzi zose, nazo nyine atana kimwe kirinze gusabwa. Urazi ko nizo mpunzi hariho impunzi nyinshi cyane zagirijwe 2015, nabo nyene bazoca bataha atakirinze gusabwa. Ukuvuga ko rero umugambi wacu ugira 9 no gutahukana impunzi aho ziri hose atakirinze gusabwa.
ikiri tuzihutira gukora ngariho ibwirizwa shingiro ry'iwacu ryagiye irasubirwamwo biciye kuri n'amasezerano y'Arusha, na cyane cyane tuzokwihutira kuraba ingingo zihungabanya agateka kazina muntu canka zakubasha abitorewe n'abanyagihugu. Muri iyo ntumbero amategeko yose abuza abantu, imigambwe, amashirahamwe yigenga, imenyesha amakuru n'amadini kwidegembya azofutwa. Aho rero nashaka muhumbe neza ko n'ingingo izo bikomeye cyane. Hariho ibizwa shingiro byagiye birakugwamo bihindurwa, tubona ko bibangamira agateka kazina muntu, bibangamira amashirahamwe yigenga, imigambwe mbere n'amaradiyo. Izo ngingo zose zizofutwa kugira ngo abantu bose basuri kwidegembya mu migambwe yabo cyane mu mashirahamwe yigenga. Hazoca rero hashirwaho amategeko aha ububasha abanyagihugu kubugoza abo bose baba batowe hama ntibasubire kwibuka ababatowe. Tuca twihutira gusubizaho ibiro mu ntara zitandukanye by'abashinga amateka kugira ngo abanyagihugu baze barabegera. Ikindi tuzokwihutira gukura ko n'ibwirizwa ribuza abashinga amateka n'abakenguza amateka kwidegembya mu gutora amategeko. Mwese murazi ko inama nshinga amateka novuga ko nka yose igizwe n'umugambi umwe. Ariyo mpamvu rero iyo bagiye gutora amategeko babanza kuja gusaba urusha mu mugambwe. Nuvuga ko babanza guca muri CNDD ati tubigire gute, barawe ati mwese mushitse muca muduza, baca baduza bose. Niyo mpamvu rijya byizwa tuzorisubiramo kugira ngo umushinga amateka yidegembye abone koko bashobora gukora ibyo abenegihugu bamutoreye. Iyindi ngingo igira 13, inama nshinga amateka na nkenguza amateka zizosubizwa ububasha bwo kubuguza umukuru w'igihugu na leta mu gihe bahimukiye igihugu n'abenegihugu. No kuvuga ko aya masaha tuvugana inama nshinga amateka na nkenguza amateka nta burenganzira bafise bwo kubuguza umukuru w'igihugu mu gihe yahimukiye abarundi. Ariko umukuru w'igihugu arashobora gufuta inama nshinga amateka. Mukumva ko inama nshinga amateka iriho ubu nta ngingo zikazi ifata. Ariko uko vyahora mu myaka yahera babihinduye vuba, abashinga amateka n'abakenguza amateka babonye ko umukuru w'igihugu yagize ico bitaho tutarazo barakorana bakamubuguza. Iyo ngingo rero twebwe tuzoca tuyisubizaho mu Burundi bwa bose twashikira ijya n'amashinga amateka. Kiri tuzitura gukora sentare icira imanza umukuru w'igihugu, abakuru n'inama nshinga amateka n'abagize amateka, icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere izoshirwaho nk'uko ibizwa shingiro bitegekanya, kuko ntibari hejuru y'amategeko. Ni ukuvuga ko ibizwa shingiro yategekanya ko habaho sentare ishobora gucira imanza umukuru w'igihugu n'abakuru b'inama nshinga amateka n'abagize amateka, icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Iyo sentare rero ibizwa shingiro yayitegekanya mugabo aya masaha tuvugana ntayihari. Nuvuga ko rero mu bundi bwa bose nimwadushikana mu nama nshinga amateka tuzoja twihutira gushiraho iyo sentare. Tuzoja twihutira gushiraho amategeko abuza imirwi severe CNTB na CNDH na Ombudsman gukora ku neza y'igihugu n'abanyagihugu. Amategeko rero abuza iyi mirwi uko ari ine meje kuvuga, hariho amategeko ababuza gukora.
abaza gukora neza ayo mategeko tuzoyafuta kuko nababwiye ko yaba uyu mujwi wa CVR yaba CNTB naba ombudsman cyangwa ombudsman ntibakora ingorane zihari hagukora akazi babajejwe bihutira gutonda ajya kuri permanence mu kigo ya CNDD-FDD niho bakura amategeko niho babwira bakura amabwizo y'ibyo baje gukora ariko unyanye n'amategeko ibyo twokwitura kubifuta tubaho uburenganzira bwo kwigenga tuba amategeko bigenge koko bakora akazi kabo ikizo kwitira gukora ni ingingo ya 16 amategeko agenga umurwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora azosubirwamo ku buryo umurwi uzogira ubwigenge bukwiye uhumuriza bose aya masaha tuvugana murazi ko twarasemereye kuva bashira ku inzego zose za seni CC CP kuva na seni nyene n'amabiro de vote aho hose nta bantu b'umunani bashizemo cyane se mu yindi migambwe no kuvuga ko rero rujya rwego ntirwigenga tuzoshira ko rero amategeko atuma rwigenga koko ntirutwagwe n'umugambwe ubu rero rwumviriza umugambwe uri ku butegetsi niho rukura amategeko tuzokwihutira no guhindura ibyo bintu kugira ngo baze barategura amatora abereye koko ingingo ya 17 hariho ingingo yo kubahiriza ibwirizwa shingiro zibuza abigenga kwidegembya mu kwitoza zizofutwa umwigenga bavuga ati kugira utogwe kugira 40% ariko twe turi mu runani turi migambwe ine batubwira ko tuzoronka tuba dufise 2% none wumva abo bigenga batarenganywa iyo ngingo nayo igomba gufutwa mbere bakoroherezwa cyane gusumba imigambwe ni nani uko nshobora gufata umuritoje ku gatwe kiwe waje kurondera amajwi asumba umugambwe cyane runani ibyo byose rero tuzobisubiramo ingingo ya 18 intonde zugaye z'abashinga amateka n'abajenama ba komine zizugururwa zibwizwa kugurwa kugira ngo ayo matora abanyagihugu ari bazo bitorera koko ababaserukira iyo ngingo rero igeza gufutwa byanka bikunze kubera nubanka karorero kari hafi iyo urutonde rwugaye rutuma abantu badatora uwo bashaka ariko iyo guguruye umuratora washaka no kuvuga ko rero ubu hari abantu mutora baba arabomekerano ugiye tuzobiganira neza ku munsi w'Imana mu kinama musaje gushigiriza imigambi nashikira kwico hariya mu kinama tusobisubiramo neza ndabereka nyene kutitorera umuntu ari bibi nzobereka urutonde rwa muri CNDD-FDD nabereka abasuma buzuyemo nimuze musibe wira mumviriza abasuma mubatoye muzomutoye abasuma babagaruye ngaba bari amabaraje bose barimo witwa kombe ni mumuzi yakora gaciye tuzobigarukako hazocero hashyirwaho urwego rwigenga rujejwe kwemerera imigambwe no gukirana ibikorwa byayo atari ushiragaje rw'intwaro yo hagati mu gihugu no kuvuga ko imigambwe yose ihari n'urunari rw'iwacu dutwagwa mu shiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aho naho mukamuzi ko umushikiranganje ava mu gambe CNDD-FDD naho nyene ntibyoroha ntiborohereza imigambwe ari mpamvu muza mumva bashizeho zanya kuri baca imigambwe kabikubiri ibyo byose rero tuzobisubiramo ku buryo bitazosubira ingingo ya 20 abantu bose batswe imigambwe bazobisubizwa abifuza gushinga umugambwe bazorondera irinzi zina ridasa n'umugambwe wahora no kuvuga ko abantu bose bazi ko bibye imigambwe harabibye seneri harabibye FNL hari za MSD zafuswe uwo munsi nyene zoja tuzisubizaho undi mugambi niterabwoba nikumirwa bikorerwa batavuga rumwe na leta bizohagarikwa burundu
aha rero iterabwoba rihari ntawe urivuga ngo rimari n'aya masana ariko ndaza bambwiye ko ari umuntu w'imakamba ava hamwe n'umuvugizi w'urunani afunzwe sinzi ko wabimenye bamufashe mu gatondo ngo afise udukarata tw'urunani urunani rwabateye ubwoba bwabokere rero si iryo terabwoba byose riko ragirirwa abantu b'iwacu rizokurwa ko mbere n'abandi bose batari mu runani tubazo iterabwoba ari byinshi niyo mpamvu uyu mugambi twiza kugumako kugira ngo iryo terabwoba ku banyamigambwe canke abanyepolitike bihagarare muruhenda cyane bisata ca politike sinyaratumye tuba mu gihugu kimeze nk'iki cyacu c'Uburundi kirimo ibibazo byinshi munyihanganira mugo mu mwanya ndaheza tugeze ku ngingo igira 22 nta mugambwe numwe uzosubira kwemererwa gushiraho ishirame ry'ugwaruka batarakwiza imyaka 18 umugambwe uzofatwa warenze kuri iyo ngingo uzoca futwa abana batarakwiza imyaka 18 bazogukiranwa na leta n'ababyeyi babo n'abarezi abigisha ku mashuri babije gukunda igihugu kukigwanira no kugikingira murazi ko uri kuratembera uzora n'akana gafise imyaka 2 ubona igiswi cy'inkona ibyo biswi by'inkona rero duzazoca tubifuta n'usura kubaho muri Frodebo nta biswi by'isake twashize muri Frodebo siko bihari ibyo rero umunsi twashitse hariya nta muntu ashobora gukura bamwita ngo igiswi cy'inkona ntibishoboka kandi ari umuntu ari igiswi cy'inkona kiba umuntu babyumva bishoboka ibyo tuzoca tubifuta ingingo igira 23 inani z'imigambwe zizobaho zongere zikore igihe cyose kuko ubuzima bw'igihugu ntibugarukira ku matora gusa kanatsinda ibizwa shingiro niko ritegekanye ariko uzabumva bavuze ngo urunani ngo rukora mu gihe cy'amatora gusa amatora aheze rubarugiye ariko ibirishwa shingiro remera ko urunani rushobora kugumaho nukuvuga ko urunani rw'iwacu namaze kubabwira ko rutakiri rw'imigambwe ine n'urw'abarundi bose nukuvuga ko n'amatora niyahera ruzogumaho ariko bisaba ko tubanza gutorwa kugira ngo byemere aba bagabo ibintu by'inari ntibabyemera cyane murazi ibyo badukoreye mu minsi heze aha rero mu gisata cya politike ndahejeje nagomba rero ngende bijanye n'ubutunzi n'iterambere ingingo ya mbere amafaranga y'igihugu azegerezwa abanyagihugu bayacungire hafi kuko nibo batanga ayo mahera biciye mu matagisi amakori uvuga ko twese twabonye ko abategetsi benshi b'iki gihugu ari abansi b'amahera abasuma baronsa ayo mahera cya mbere bakora barayiba twakiriye twemeza ko ayo mahera azosubira mu banyagihugu kandi umukuru w'igihugu agitorwa yari yabitwemereye avuga ko amahera yose azoza agenda mu ikomine ariko siko bimeze twararindiye turabura twebwe rero umunsi byashitse inama nshingamateka tukayicakira mbere twatwegereje umwaka wa 2027 yaducakire n'igihugu umukuru w'igihugu no kuvuga ko ayo mahera azogenda kushirirwa hariya mu makomine mu banyagihugu nyene kugira ngo bashobore no kuronka amadeni biciye hariya mu makomine wabo komine izoba ishingiro ry'iterambere izoronswa ubutegetsi n'uburyo bukwiye bwo kurangura imigambi y'iterambere guha ingurane abanyagihugu canke amashirahamwe ibyo rero nabivuze no kuvuga ko rero nimwadutora komine nizo bikomeye nizo bijejwe kuraba iterambere gasubira hideni abanyagihugu mbere n'amashirahamwe niyo mpamvu rero nimwadutora abajya baje inama b'amakomine abakonseil communal
bajya bazocika abashinga amateka bikomene. Hama musitanteri nawe acitorerwa n'abanyagihugu ubwabo. Ubunye murazi ko ba musitanteri bose dufise nabo batwomekera. Ni ukuvuga ko rero nimwatora ubundi bwa bose musitanteri azoza aritorerwa n'abanyagihugu. Ugira gatatu rero nimwadutora muri komine hazoshingwa ikigega cyo gushikira imigambi y'iterambere y'abakenyezi n'urwaruka ku bice bingana 30% y'amahera akoreshwa muri komine. Urumva ko nimwatora urunani urwaruka ruzoba ruhiriwe n'abakenyezi bazoba bafise amahera angana n'30% y'amahera komine ikoresha umwaka aziwe gutangubahamo ingurane. Ugira kane turi mu jejanye n'ubutunzi n'iterambere bya politike twabihejeje. Tusha twihutira gutunganiriza abagwiza tunga n'abikorera utwabo bazokoroherezwa mu mirimo yabo ya misi yose na cane kujyanye n'amakori amataxi no kujyanye n'amataxi no gufata amadeni ya leta. Ni ukuvuga ko rero aha abagwiza tunga barafise ikibazo gikomeye cyane. Uravye amataxi babasaba n'amakori kugira ngo bazoyare ku gihe amadeni ya leta birabagora cyane. Aha rero impamvu tuvuga ko abagwiza tunga bazokorohezwa no kuvuga ko n'ugiye muri banki agasaba ideni ry'umuriyari cyangwa miliyoni 100 abwiza kugenda atanze igiture, adatanze igiture ntibarimuha. None usabye miliyoni 100 uzo kwishura 30 ugatanga igiture cy'imiliyoni 40, umva bizogenda gute? Uhomba utarakora. Bagasura akabaka amataxi y'umurenge babarihisha amafaranga menshi cyane, byo bituma benshi batanguye kuzabaragenda gukorera hanze, usanga bateyuza bahunga igihugu cy'u Burundi. Aho bose ro tuzobubahiriza. Ubugira gatanu abaryi biturire abanyuruza n'abasesagura itunga ry'igihugu bazofatwa nk'abasi b'igihugu, bazoba bahemukiye abanyagihugu, abo nabo ntibazobihanganira. Aha rero niba mubona igihugu cyacu kigeza aha mukabona atabitoro bihari, ko ni byose ibifungurwa byose byaraduze ibiciro, aya masaha tuvugana n'ushatse kunywa kayiri nk'akaronka ngira ngo murabizi, hazwiye cyaki n'ibita umugorigori. Bavuze ngo mbakati yavuze umugorigori barabafunga, nibyo cyabura benshi wayasibye none taye twe ko baza kumfunga ndetse nabivuze none ko ari umugorigori. Kijya kiyoga rero mbona cyo birirwa baradandaza ahantu hose. Nuvuga ko twebwe dushikiriye ubutegetsi zijya nzoga zose zizogaruka. Impamvu rero muri kombura nk'umugorigori, impamvu mubona ibintu biduga atabitoro dufise n'amahera, amahera yose y'igihugu ibereye mu nzu y'abasuma, kandi abo basuma bose ari mugambo uri ku butegetsi. Umukuru w'igihugu yabivuze neza ati abasuma bose amera barayivye bayarundarunda mu nzu. Arongera avuga ko najya amahera yose mva makungu amadevize nayo bayageje mu nzu, mbere ahindura n'amahera mugabo byaguye kwa kundi. No kuvuga ko rero twe inama nshinga amateka batwizigiye dusha dusaba umukuru w'igihugu ko twereka ivyo bisuma aho biri, kuko arabizi nese yirirwa arabivuga. Sotinya ko wa president twereka ivyo bisuma tuvyifatire ko CNDD yananiwe. Twe mu Burundi bwa bose ivyo bisuma mukadutora tuzobicakira nta gisibye. Kumengo mufize ubwoba no. Ega simwe muri ko murabivuga. Hebo rumenga mufize ubwoba. Uza kubakura ko mubwira ati si twebwe n'umukuru nani yabivuze. Si twebwe.
iyo ngingo igira gatandatu ku bijanye n'ubutunzi n'iterambere hariho amakori amataxi ibiciro bihindagurika uko bishaka ibyo byose bizohinduka niba mubona ugiye kugura ikintu saa 6 ku mugoroba usubiyeyo usakigura kwa kundi burya rero n'iki gigwa ari umushiranganje atamaramara umushiranganje w'ubudandaje nk'amaramara yasohoye ingingo avuga ko ibintu byose abimanuye ibiciro byaciye bizimba gusumba ariko muhana bwayagaya mu muduga agiye ku kazi mu mushiranganje ufashe gukorera ucutanga iki imihoho uya twama twamuze utaye mu mugo yarananiranye umugabo azoteba hafa ducakiye niwe wa mbere azogera niwe wa mbere mugazujana n'abandi bose bazujana kubijanye rero n'imibano ubumenyi n'imico kama nimurabirwe ngomba meze kibaje nk'iminota 2 gusa mwese murabona ko amashure kabaye amashure rero azoca aronswa uburyo bikwiye n'ibikoresho bikwiye baronswe abarezi bashoboye koko kandi basorere baronke agahembo kabereye abanyeshuri ba kaminuza bazorizwa mu kwiga kuko ubu biga nabi ngira ngo abanyeshuri muri kaminuza bari ngaha obishingira inta mbona zanzunga hajya mugabo je sinaciye porte pore niwe yahabaye simwe mwimwe zitanguri bari trop ni bari trop sinze ziyanzu mwaba mugene bazi zijya zuzuye ivyatsi ivyondo uhaciye ubaza ayiga abanyeshure mbe mwemere iki guhinda kwigana wasakuye jamwe namuja ngo abapuare barabakera abapuare bakera haje n'abakinjira babwira leta ingo ubanze usanure aya mashuri bose ndabagumuye kuko hasigaye iminsi 18 tukazinagura mupfa kudutora gusa biyazoja tubinagura biteye isoni kubona ahantu yiga incabwenge zose z'igihugu arizo twizeye ugasanga ivyatsi impene imbeba aribyo bitembera ngaho nakamara amazi mbe muracararayo murarana nazo nakamara amazi nimudutora rero ibyo bizoba bibaye bizoba biheze tubisezerera none wasigura gute ko utwara igihugu abanyabwenge bose ukabuzi ko bava hajya ugasanga ijya kaminuza imeze kujya abigisha bose bagenda kwigisha hanze kubera iki kubera guhembwa nabi hakubahemba amerose barayiba bashira mu mifuko yabo abana babo bose iburaya abana b'abadede bose bakomako bibigira iburaya namwe mugaga muguma mwibarira n'imbeba hari nimwashikayo rero mubwire bajya bapuare bandi basigaye ati mutore urunari Burundi bwa bose mubasubize iteka iki nzonagura n'igisata c'amagara y'abantu igicoco n'akamara maza igisata coco ufumo na kijya cyo muri kaminuza nukuvuga ko abaganga bose b'incabwenge twari dufise ngaha abatari buraya bari Kigali ibaze abantu bagenda kuvuraho impande y'iwacu bakabahemba neza gusumba Burundi ivyo byose rero bizosubirwamo birababaje kubona umurundi ava ngagafata indege agiye kwivuza i Kigali kandi agiye kuvugwa n'umurundi ubwenge barabufise barize baraminuje mugabo ngaha babafata nabi nta bikoresho byo kuvura bagira bagasubira bakabahemba nabi duteza ro gusezerera ivyo byose rero kugira bishikwe ko ni maka mutore urunani Burundi bwa bose ibyo rero kugira bihere tuzaja dushirako tuzaja dukomeza igisata cy'ubushakashatsi kuri w'igihugu no muri kaminuza kuko igihugu kidafise ico gisata nta kazoza kiba gifise no kuva ko rutwe zokwitura gushiraho igisata cy'ubushakashatsi kibwiza kujo byanka bikunze uragwara umutwe bakakubwira ngaho ugiye kwivuza ngo umutwe umenekeye ku ruhande tuzi kuvura akamara amazi ugasanga umuntu arahwereye udafise amaye rucugwera
zo gushira ibisata by'ubushakashatsi ho birimo abaganga babizobereye. Ku bijyanye n'imibano, ubumenyi n'imico kama, ni ukuvuga ko hazocakorwa ikintu bita kurondera abo bose barimo abakinnyi b'umupira, abaririmbyi, abatamba, abavuza ingoma, na wa muhungu yariko aradutwenza nk'abavyo mu comedian sindamwibagire ntava nkubita, n'abandi bose bakuru tundi tugenegene nko kwerekana sinema, bazokorezwa mu kurangura amabanga bajejwe, kuko icyo gisata kirahambaye cyane mu gihugu. Mbere n'ivyo bakora bizosubira bizokingirwa. Wisore indirimbo yawe bukeye ubundi akaba ariko arayiririmba, bijya byose n'amafuti bibwizwa gusubirwamo. Bijya rero murani Burundi bwa bose ivyo tugiza kubisezerera byaka bikunze. Niyo mpamvu rero nejeje iyi migambi meje kubashikiriza yari mikeyi shika kuri 36. Iyo rero nimwahunda urunani Uburundi bwa bose amajwi, iyo migambi niyo tuzoshira mu ngiro. Muririmbyi nta kintu kiryoshe ngo gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering yo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya 6 hepfo ya lycée municipal Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.